hamwe abagore mu Burundi boyiye ikibanza kinini kurusha abagabo, hari ibintu byinshi cyane twokunguka birenze, kuko uburyo baronka bobo bukora guteza imbere imiryango n'igihugu. Abagore barafise ico baturusha twebwe abagabo. Akarorero uwobaha ni igihugu citwa Norvège. Norvège hafi 70% y'abatwara n'abakenyezi. Ibibanza binini vy'amashirahamwe akomeye ni n'abakenyezi. Hari igishirahamwe yimbura ibitoro, njya niyo ya mbere ku isi yatwagwa n'umukenyezi. Niyo no bakarorero rero aho muri Norvège uko batwaye igihugu baratekanije uburyo bwotuma Norvège ibaho imyaka 100 atakiwe na kimwe kwarimbura, habaye ibintu bigoranye cyane atashye ko arakora abo muri Norvège bavuka igihugu muri Norvège bakabaho neza imyaka 100. Uva ko abagore barafise ingabirano yo kubika no kuziganya no gutunganya ibintu neza. Murabire kuri izo ngo zacu nye zitunganijwe, abagore no batunganya izo ngo, bakamenya ingene barima, bakamenya umurongo aho barima, aho bazorima ku mpeshi, aho bazorima mu gatasi. Ubwo uwobaha akaryo kukwerekana ibyo bashoboye, mwotangaza.